umutima w'ikinebwe uripfuza nturonke, ariko umutima w'abanyamwete uzoshira ipfa. tugire Kristo. Bakundwa Mukama mwese bane barudasumbwa, mwebwe inshuti z'umusaraba, ndabaha ikaze muri uyu mwanya mwiza, uyu mwanya w'ijambo ry'Imana rikiza, umwanya uri hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro. Ndabasabiye umugisha w'Imana. Ndabashimiye mwebwe twabanye mu mazamu atari menshi twahawe uyu munsi, ariko kandi ngakengurukira mwebwe mufise inyota yo kubona ukugira neza kw'Imana. Iyo ufise inyota yo kubona kugira neza kw'Imana, ubaho ufise umutima unyuzwe, ubaho ufise ubuzima buhimbawe, ubaho ufise akanyamuneza, ubaho ufise urukundo, kandi ukabaho ufise igikundiro. Sibyo agaseseshwa rumuri. Turi mu gihe cyiza cyo guha raporo Imana y'ubuzima bwacu uko bwagenze. Sinoja ngaho ngo niyemere canke nirarire, si twese bimeze neza. Kanatsinda Imana yacu ni Imana nyene ingabo. Ingabo nayo ibonekera ku rugamba. Birumvikana neza ko uyu mwanya tuje gusenga Imana, uyu mwanya tuje guha raporo Imana, ari urugamba Imana igirirwanire ku buzima bwacu. Kandi je ndayizeye, jewe ndayishimiye, je ndahamya ko hari ikintu gishasha giri dukorere. Iruhande y'ibyo byose, ndemera ko ibitangaza Imana ikora ari bidasanzwe. None rero wewe wagize umutima w'umwete, Bibiliya kwivuze ngo uzoshira ipfa, ni Imigani ya Salomo 13:4. Kunda dushira ipfa. Muririmbyi yaravuze ngo uwurose Imana barose byose, naho kuri iyi si yagorwa rwose, azoronka ubuhigwe nyabwo, akira neza Umukama wawe, mu icyubahiro gikwiye Imana, nawagutera iteka ryiwe. Sanganira Imana ngiyi iraje, yigize ifungurwa y'ubuzima, ubu yakiriye yuzuye urukundo rwayo. Tegera neza iteka gute, mukozi wawe atacumuhaye, sasikira vangami wawe. Sanganira Imana ngiyi iraje, yigize ifungurwa y'ubuzima, ubu yakiriye yuzuye urukundo rwayo. Umukama Yesu Kristo iyo yaje aza ari muzima mu ijambo ryiwe, kandi abaje gukiza ibyazimiye mu buzima bwacu, abaje gusubiza ubuzima ibyaboze.
abaje guha urukundo, guha umugisha ubuzima bwacu. Mwakire Yesu Kristo, mwakire ubukuru bwiwe. Matayo ariko arandika avuga ibijanye n'ubukuru bwa Yesu Kristo, yavuze ngo Yesu Kristo ahejeje kuvuga ayo majambo, ishengero risigara ririkugura inyigisho yiwe, nkako yabigisha nk'ufise ubukuru atari nk'abanditsi babo. Mwumva ngo ahejeje gukora ibitangaza, ahejeje kugwiza imikate, ahejeje gukiza abagwayi, ahejeje kubohora ababoshe. Bibiliya iravuze ngo Yesu ahejeje kuvuga ayo majambo. Birumvikana neza ko inyigisho igaragaza ububasha bw'Imana, igaragaza ubukuru bw'Imana, igaragaza ubudahangarwa bw'Imana. Kandi aha niho Yesu Kristo yahereye gukiza abo bose bari bafise ibibazo bitandukanye. Nagiye na kimwe Yesu Kristo yigeze aba ahantu ngo asige uko yasanze. Ubukuru bwiwe bwasiga bukoze. Kama Yesu Kristo umukunzi mwiza, ubukuru bwawe nibuze bukore. Nambara umunsi umwe wageze mu nzu kwa Simoni Petero, kandi Simoni Petero ataguhamagaye, ndetse yarasamaje n'ubukuru bwawe yari yagukurikiye. Ngo warahageze urabona inabuko wa Simoni Petero ingene aryamye agwaye, inyonko imurembeje hakwa kumwica. Ngo wakora ko iminwe y'inabukwe wa Simoni Petero, nyanyonko yaragwaye ikiramuvako, nawe arahaguruka aramukenurira. Kama Yesu Kristo mukozi mwiza, iri niryo jambo duhagurukiye kwizeramo twebwe ubwoko bwawe, riri muri Matayo 8 umurongo wa 14 n'uwa 15. Ndabizi kuri Yesu akiza, ndabizi kuri Yesu abohora, ndabizi kuri Yesu atabara, ndabizi kuri Yesu atera iteka, ndabizi yuko uri Yesu ateturura mu makuba atandukanye. Yesu Kristo mukunzi mwiza, hangaza ubuzima bwacu, nezereza amarangamutima yacu, bohora ubuzima bwacu, tera iteka imitima yacu. Ukama Yesu Kristo mwana wa Dawudi, Yesu mwana w'Imana nzima, Yesu wewe uri umugira neza, Yesu wewe ufise ubudahangarwa, kama Yesu wewe uri umwungere mwiza, kama Yesu wewe uri umushikiriza w'ububasha bwose. Turagushimiye ko turiho turi bazima, turagushimiye ko turiho kubwawe, turagushimiye ko turiho kubw'umugisha wo kwitwa abana bawe. Ndakuramvuriye kwa amaboko Yesu kugira ngo unezereze umutima wanje. Ndakuramvuriye kwa amaboko Yesu kugira ngo ubohore amarangamutima yanje. Yesu uri umwagazi w'Imana, Yesu uri uwukura abantu bose ibicumuro, Yesu uri mushobora byose. Turabegiza twebwe abana bawe, tubohore tubohoke, dutabare dutabarwe, tunezereze udutere iteka, uturinde kubabara, utwagure twagukirwe, kandi uduhe umugisha, udukure ku imivumo y'ubwoko bwose. Yesu mwana wa Dawudi, Yesu Kristo mugira neza, ni wowe wenyine ushoboye kuvuga ijambo rimwe gusa ubuzima bwacu bugakira.
ni wowe wenyine ushoboye kuvuga ijambo rimwe gusa imibembe yose turiko ikatuvako. ni wowe wenyine ushoboye kuvuga ijambo rimwe gusa abasabyi bawe bagwaye bakabohoka. Mana data yigeze gutuma umuhanuzi Yeremiya ngo abwire ubwoko bw'Isirayeli ngo nimwiyumvire, muhamagare ba bagore bama bari batumirwa kurira bazi, ngo nimutumeka abagore b'abahinga babizi bazi, ngo nibatebuke bacurire intimba kuri twebwe, natwe amaso yacu yiyuha iryosozi, imigenda itemba iva mu bigohe byacu. Nkakugwamo rw'intimba rwumvikanira muri Siyoni ruvuga ruti, ukuntu twayogeye twuzuye ibimaramare, kuko twataye igihugu kubera yuko insago zacu bazisenyuye. Mwana w'Imana nzima, mwana wa mushobora byose, mwana wa rudasumbwa, mwami wacu mukiza wacu, turaje nk'abizewe n'Uwiteka kugira ngo dutakambire abana b'Imana bagwaye indwara zitandukanye, maze ukuboko kwawe Yesu Kristo guheze gukore ibitangaza. Turaje Yesu ngo wirukane shetani yose ikorera mu buzima bwacu. Turaje Yesu ngo wirukane shetani yose ikorera mu marangamutima yacu. Turaje ngo wirukane akavuyo kari mu ngo zacu. Turaje Mukama Yesu Kristo mukozi mwiza kugira ngo uduheshe umugisha, kugira ngo uduheshe amahoro, kugira ngo ubudahangarwa bwawe butubeko. Ewe Yesu mwana wa Dawudi, ewe Yesu mwagazi w'Imana, nutugirire imbabazi, nudusesekaze mu rukundo, nudusesekaze mu amahoro, nudusesekaze mu ibyiza, nudusesekaze mu ibyishimo. Duha akanyamuneza mu buzima bwacu. Nta kindi umutima wacu ushaka kiretse kubana nawe, gukorana nawe, kwegerana nawe. Nkundira Yesu, ndagusaba ikintu kimwe. Hari abana bariko barazambuka kuri yindi ntera, bariko barazamukana umutima wo kugushima, bariko barazamukana umutima wo kuguhezagira, bariko barazamukana umutima wo kumvira itegeko ry'Uwiteka. Ndabizi ko hari amategeko aremereye yo mwishi y'umwuka tutariko turatahura, ariko ndakwisabiye Yesu Kristo mukozi mwiza, ntihakagira itegeko na rimwe Uwiteka yadushiriyeho ngo dutabagwe ryo turemera ngo ubupfu bwaryo buze bukorere kuri twebwe. Yesu mwana wa Dawudi, ndagukomeye amashi, ngirira ikigongwe rwose abana bo kuri iki gicaniro ubaha umugisha. Jewe ngusaba nkwizigiye kuko ndazi ko bifise. Yegome hariho ibisokuru bibuza igikundira abana bawe, hariho ibisokuru bibuza akanyamuneza abana bawe, hariho ibisokuru bibuza ubwiza abana bawe, hari ibisokuru bibuza kubyara abana bawe. Yesu mwagazi w'Imana, Yesu rutare rw'ubuzima bwacu, Yesu gahimbare kacu, Yesu we mutanga bugingo, Yesu we rumarantimba, Yesu wewe mwagazi w'Imana, Yesu we ukura abantu bose ibicumuro, Yesu we utubonera ibyo dukwiriye. Ganza Yesu mu buzima bwacu. Yesu ribyose kuwugufise, urushe wese niwe wagana, izina taguhaye ni ryiza cyane, Kristo ni wewe karuhuro, uruhura barushura
uri mwiza Yezu, Yezu ni wewe karuhuro, uratanga amahoro, uri mwiza cyane, Yezu ni wewe karuhuro, Yezu. Yezu ni we wivugiye uti, nije nzira kuri n'ubuzima, nawe uje kwa data namujanye, Yezu ni wewe karuhuro. Mwene Sirake yaravuze ngo hereza ikiganza cyawe umworo, kugira ngo umuhezagiro wawe wuzure. Aravuga ngo iteka ryishikanwa n'iribigikiriho cyose, ariko n'icapfuye ntucimite iteka. Urahiriwe we wababariye umunyantege nkeya, urahiriwe we witwaritse itegeko ry'umukama. Garanzura ikiganza cyawe ndakibwire ngo urakagira umugisha n'umugwiza, kuko utirengagije umworo, utirengagije uwufunzwe, utirengagije uwushonje umubona. Ongera ugaranzura ikiganza cyawe nkubwire ngo gira umugisha n'umugwiza, ugira amahoro, ugira aho uba naho wubahwa, ugira ibyiza n'ibyishimo, kuko utimye Imana kimwe muri 10 mu byo yaguhezagije. Ramvura amaboko yawe, yakirutse nawe wumva umenga arakuremereye, yazamure nanjye nayazamuye. Umukama Yezu nawe nyene yayazamuye, yayagaranzuye, araje guhoberana n'umutima wawe. Nta mpamvu yo guhora wijogota, nta mpamvu yo guhorana agahinda, nta mpamvu yo guhorana umubabaro, nta mpamvu yo guhorana igisuzugurire. Mubwira umukama Yezu ngo ndi uwawe. Mubwira umukama Yezu ngo urakoze kungirira neza. Mubwira umukama Yezu tumagije ibyiza byawe. Mubwira umukama Yezu tunguye kucavushize kucata. Mubwira umukama Yezu tumbereye umukunzi mwiza. Bimubwire hari itegeko ry'ukwimura umugisha wawe uzoba uri kurica. Umwasi ariko araguteza ubwoba, umwasi ariko arakubwira ko atacu uzovamo, umwasi ariko arakubwira ko atacu urico. Bwira Yezu ngo urakoze Yezu. Bwira Yezu ngo urumukiza Yezu. Bwira Yezu ngo urumwami Yezu. Bwira Yezu ngo urudasanzwe. Bwira Yezu ngo urumudahangarwa. Mubwire Yezu. Nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo, ore Kristo nkunda, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo, oro mwami wanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Yezu, 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 Yezu uri umutabazi, Yezu uri umurengezi, Yezu uri umunyecyubahiro, Yezu uratabara, Yezu uratera iteka, Yezu urateturura. Ijara tubwiye ku murongo wa 5 ikigabane cya 35 ngo ngaho igihe kirageza abari barago bagiye guhigwa, ngo ngaho igihe kirageza abari barushe bagiye kuruhuka mu ishyanga Yesu Kristo, ngo ngaho igihe kirageza abari ngomba bagiye kubwihara bagaheka, ngo ngaho igihe kirageza abari batubitse umukanda wavuye bawutubukurura, ngo ngaho igihe kirageza igiteka gisubira kuwa giteye, ngo ngaho igitega kirageze, ngo ngaho igihe kirageze aho igitega gitetereza mweneco, ngo ngaho igihe kirageze aho igisuzuguro gisubira kuri uwo wese yabyonza akarere, ngo ngaho igihe kirageze.
ngo niho rero amaso y'impumyi azohumuka, amatwi y'ibitumva nayo akazibuka, ngo niho ikimuga kizosimba nk'inyemera, ngo niho ururimi rw'ikiragi narwo ruzotera impundu, ngo nk'akamazi azokwiburuka mu bugaragu, imigezi nayo yisuke mu ntara yagadutse. Haleluya! ngo isi turire izocika igitanga, intara yagadutse nayo yiburukemwo amasoko y'amazi, ngo mu burumbi imbwebwe zahora ziryamamo hazomera ibyatsi, imibingo n'urufunzo, ngo hazoba inzira y'ikirari hamwe n'inzira izokwitwa inzira nyeranda, ngo ntawuhumanya azoca muri yo, ngo niyo uri ku rugendo ibizaze ntibizoyizemperamo ntibizoyizeteramo, nta ntambwe izohavuga, n'igikoko kirusha ibindi uburake ntikizoyigumamo, ntawe uzokihabona, abarokowe nibo bazoyicamo. Mbega ni igiki cyo ntandukanya n'Imana y'ubuzima bwanjye, ni igiki cyo ntandukanya n'Imana y'amayaga kiza, mbega n'ubukene bumbuza gutsenga, mbega n'amakuba ambujije amahoro, mbega n'ibikomere bimbuza gutsenga, mbega n'ubugumba bumbuza gusenga, mbega n'amadeni antera kubundabunda. Oya, none ni igiki cyo ntandukanya n'Imana y'ubuzima bwanjye, ni igiki cyo ntandukanya n'Imana y'amayaga kiza. Ego ego ntakihari, amaso y'impumyi nahumuke, ibirashi biri mu maso nibihave, uko utizera kuri muri wowe nikuhave, uko utemera kuri wowe nikuhave, guhangayika kuri muri wowe nikuhave. Amatwi yawe yugure yumve iby'umukama yaga, nimushurika mu mitsima yanyu haba amashurwe, haba amasaka n'amasakarabe, ni byiza by'Uwiteka bigaragarire muri mwebwe. Nimuhimbagwe mutere akaririmbo, mwasame mugorora imihogo yanyu, mwambare inkindi mugayagaye imbere y'Uwiteka, mugaragaza akanyamuneza mufise, kuko Imana ije kugaba ubwiza, ubutunzi, ubutungane, ubwenge bweranda n'ubwitonzi. Ngiki icyubahiro cy'abana b'Imana, ngiki icyubahiro cya Karumeli na Sharoni, ngibi mugiye kubibana ubunini hazo bw'umukama n'icyubahiro cy'Imana yacu bisasagare mu marangamutima yacu. Komeza amaboko yarushe, mukomeza n'intege zacitse. Kisigiye cy'ukwiheba, kisigiye cy'imibabaro, kisigiye cy'agahinda, ngwino mubwira b'imitima isimba, muti nimureme, muti nimuhumure, muti nimutinye. Ngiyi Imana yacu, ngiyi Imana se umwami wacu Yesu Kristo, iraje kwihora abasi bacu, iraje kwihora abagome baduhama, iraje gutanga ingero. Ngiki gihe kirashitse cyuko abafise umutima utunganye bategwa iteka kandi bagatetururwa mu makuba atandukanye, mu makuba atandukanye, kandi nibyo nyene Imana ije kudukiza. Muze twishikane kuri Yesu Kristo, bitaruka ibitero bikomoka ku Uwiteka birabatera. Izageza kuvuga ibi gitero kiza kuri Seni Karibu umunyabwibone, cyabaye gishitse, cyabaye kihageze. Mukama baha umugisha, Mukama banezereze, Mukama bagirire neza, Mukama barinde kubabara, Mukama barinde abarozi, Mukama barinde abapfumupfumu, Mukama barinde abangushi, Umukama barinde indyarya, Umukama barinde abasahuzi, Umukama barinde guteterwa, Umukama batera iteka, Umukama bateturure,
Mukama banezereze, Mukama bahice umutima wanyu ushaka. Mukama Yesu wankuye kure, Yesu Kristo wankuye kure, Mukama Yesu wankuye kure, sinzoguheba. Kuraguza nirirwayo, ariko sinarose umugisha. Gusakuza narabikoze, ariko sinagize umugisha. Ewe Yesu wankuye kure, Mukama Yesu wankuye kure, Yesu Kristo wankuye kure, sinzoguheba. Iyo wakoze ni wowe ubizi. Ubwire Yesu ko nawe wamujyajyanije kimwe muri cyo mutagize ubutunzi, noneho uhumura utega ibiganza, Imana yirutse umugisha wayo kuko wamaze kumenya agaciro ko kubaha itegeko ry'Uwiteka, ugiye guhezagirwa. Waretse kumva ijambo ry'Imana wumva isaka ariko ntiwaryohewe. Igihe cyo kuryoherwa kubera kumva ijambo ry'Imana ngiki kirageze. Waretse kugira umwete wo kurondera Imana urondera abagenzi ariko baraguhemukiye. Noneho rero igihe cyo kumvira Imana kirageze ngiki. Urakoze Yesu Kristo umukunzi mwiza. Twuzuze mutima wa mweranda dushire ku burinzi n'ubudahangarwa. Kimwe muri 10 twaye Mukama uyu munsi turamusabye atugurize n'inciro 1000. Aduha urubyaro niko twamusabye, aduha igikundiro cyo twamusabye. Araba agashishiro kacu, aduha amagara meza, adukure kw'ibisuzuguro, aduha akazi, atuduze promotion. Kama duhezagire, tubera umurinzi, duha umugisha, duha umunezero, duha umugwiza. Fatira ku kintu kimwe cyonyine twakoze uyu munsi ciza, turinde abarozi, uturinde abakenzi, uturinde iminaniro, uturinde imiruho, turinde imibabaro, utarinde agasuzuguro, turinde n'agacinyizo. Mu izina ryawe geranda duhabwe umugisha wuzuye. Amen, amen, aleluya. Imana ikwishimire papa, Imana ikunezereze mama, Imana ikubohore mupfazo, Imana igukingire mukenyezi mwiza, Imana igutabare mwigeme, Imana igushoboze musore, kugira ngo twese tube intwari zo kwizerwa za Kristo, kandi duhunge ibyo byose byahungabanya ubuzima bwacu, duhabwe ineza yuzuye, dukugwe kwicitwa inabi. Amina, amen, amen, amina, aleluya. Gira umugisha, gira umugwiza.